Niteka ridasanzwe gusubira guhura namwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwa ikaze mu kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psikologe nkuko byama nije ndabategurira nkangera nkabashikiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwa ikaze rero muri kino kiganiro cuno munsi. Muti imbega uyu munsi psikologe waduteguriye amakuru avuga akuki. Uyu munsi inabateguriye amakuru avuga ku ntara iri mu manuko bw'igihugu c'u Burundi, intara ya Makamba. Ubuherutse twarababwiye amateka aranga intara ya Bururi. Uyu munsi naho tugomba tuze tubabwire amateka aranga intara ya Makamba. Makamba ni intara imwe mu ntara zigize igihugu c'u Burundi. Ubu ikaba ari ikomine ya Makamba iri mu ntara yagutse niniya, intara ya Burunga. Akaba ari n'umugwa mukuru w'intara ya Burunga. Ukaba uri mushasha ubonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze ugire subscribe kugira ngo ushike mu muryango wagutse, ushike mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Usabwe no gufyonda kukazogera urabona handitse all canke tout, kugira ngo uzohore ubona ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Usabwe no kugira like, uraza no kudusigira comment utubwire ico tutashoboye kuvuga muri kino kiganiro, uzi nawe coba kiri mu mateka aranga intara ya Makamba. Usabwe no kugira partage kugira ngo kino kiganiro cacu gishike kure, kigere ku bantu benshi bashoboka. Reka tumire amate gatoya turaje tubabwire amateka y'intara ya Makamba. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mu idonido rya kino kiganiro. Akaririmbo ni ukutamenya akugwaruka, karirimbwe na Kalibra kafadikanije na Emma King bo mu mugwi Young Famous. Karavuga ati ukutamenya akugwaruka ni nkingi mbi mu gihugu. Rero ugwaruka rwose rusabwe kumenya ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo igihugu kigire inkingi nziza, kugira ngo igihugu cacu c'u Burundi canke ugwaruka rwose rushoboye kumva kino kiganiro nago ruze rubone imbere heza, ruze rumenye iyo rwavuye niyo ruriko ruraja. Ukutamenya ko gwaruka na karirimbo twashoboye kwifashisha, na karirimbo karyosha cyane. Rero sobanukirwa amateka n'ivyihariye mu ntara ya Makamba, kuva ku buhinga bw'uburimyi, ubukerarugendo. Menya ico intara ivuga ku Burundi n'uruhara rwayo mu buzima bw'iterambere mu gihugu. Intara ya Makamba ni imwe mu ntara zigize intara y'igihugu c'u Burundi, iherereye mu manuko bw'igihugu c'u Burundi. Ikaba izwi cyane ku bw'ibintu byinshi yiharije n'uruhara rwayo mu mateka y'iterambere. Nkwibutse ko intara ya Makamba ihana urubibe n'intara ya Bururi, ikongera igahana urubibe n'intara ya Rutana, igahana kandi urubibe n'intara ya Rumonge, igahana kandi n'intara ya Kigoma, igahana urubibe mu bisanzwe n'igihugu ca Tanzania, kuko intara ya Kigoma isanzwe iri mu gihugu ca Tanzania. Urabona uvuye ahantu hitwa Kumugina muri Mabanda, uca ubandanya ukajabukira mu gihugu ca Tanzania aho bita Kumunanira. Rero intara ya Makamba ni intara imwe ifise ivyo yiharije nkuko nabivuze. Ikaba igizwe n'amakomine atandatu, akaba ikomine ya Makamba, komine Nyanzarake, komine Kayogoro, komine Kibago, komine Mabanda na komine Vugizo.
ni intara irimwo ubwoko bw'abantu batandukanye ariko irazwi cyane ku bantu b'ubwitonzi n'ubwuzuzanye. Intara ya Makamba irimwo abantu bitonda, irimwo abantu atakajagari uzobasangamwo, abantu baho barakundana, n'abantu badafise amacakubiri, kandi n'intara irimwo ubwoko bwose. Izwi ku butaka bwera cyane mu gutanga umwimbu mwinshi cyane, mu gutanga umwimbu w'umuceri, umwimbu w'ibijumbu hamwe n'umwimbu w'ibitoke. Ifise n'ibiyaga bikomeye nk'ikiyaga ca Tanganyika hamwe n'imigezi ikize. Ifise ikiyaga ca Tanganyika ahantu heza ku mazi y'akarorero n'amahoro. Iri mu ntara zitanze cyane mu ntambara yo guharanira ubwigenge bw'umunyagihugu, kandi yatanze abagwanyi benshi mu guharanira amahoro n'iterambere ry'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Intara ya Makamba ifise abayobozi b'ikirenga, niho havuka abategetsi benshi n'abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu c'u Burundi. Makamba ni intara ifise ico yihariye mu vy'iterambere, ifise amateka, uburimyi n'ubwiza bw'ikirere. Uburundi bukwiye kuyiteza imbere kugira ishigwe imbere mu ntambwe y'iterambere rirama. Intara ya Makamba tugiye kuraba aho hambere hahise yari intara novuga itari iteye imbere cyane nk'izindi ntara, ariko ugiye kuraba uyu munsi ni intara ifise iterambere rikomeye cyane. Ugiye kuraba inyubako zisanzwe ziri mu ntara ya Makamba, urabona uti mu myaka 10 iheze intara ya Makamba irafise ico yakoze mu iterambere ry'igihugu cacu c'u Burundi, yakoze yashitseko mu iterambere ry'intara yacu. Ugiye kuraba nk'amakaritie, hariho amakaritie asanzwe akomeye cyane nk'inka Nyaburumba, ni karitie nziza cyane ubona yuko ari agasagara kameze neza. Ugiye ukaraba aha mu Gitware ngaha aho bita mu Gitwa, urabona yuko naho nyene ari ahantu hameze neza cyane. Ikindi c'amateka baravuga yuko mu gihugu c'u Burundi abanyamakamba aribo bantu ba mbere bazi gukomanga inswa, kandi aribo bantu ba mbere bajya inswa gusumba abandi bo mu zindi ntara. Tugiye kuraba mu by'imibano naho ukuntu abanyamakamba babanye, abanyamakamba ubwabo babanye neza, kandi abanyamakamba ubwabo hagati yabo be n'abamukirarugendo n'abantu bakira ingenzi ineza. Makamba ni intara ifise amazu ajya bita amahoteli meza cyane, ba mukirarugendo nabo bahurumbira. Ugiye kuraba mu bindi ivy'iterambere, uravye inyubakwa y'umukuru w'intara ya Burunga azokoreramwo, inyubakwa yubatswe ya guverineri wa province Makamba, urabona yuko ari inyubakwa nziza cyane iteye igomwe. Iyo nyubakwa ikaba yubatswe n'abanyamakamba ubwabo babifashijwemo na bamwe mu ndongozi z'igihugu. Intara ya Makamba kandi ni intara nziza cyane, ifise akayaga keza, ifise ikirere ciza. Nivyo muri bikeya biranga intara ya Makamba. Hanyuma naho tuzobategurira ikiganiro kivuga neza na neza ku mateka y'intara ya Burunga muri rusange. Psikologe nije nayo nabatunganirije kino kiganiro, akaba ari na jewe nakibashikirije. Urubuga rwacu nago rwitwa Pisco Entertainment and Media. Ukaba rero utari bwagire subscribe, usabwe kugira subscribe,
ufyonde no kukazogera urabona ahantu handitse all canke tout uhafyonde ko uzoba uhejeje ntuzosubira gufyonda kuri subscribe ufyonde no kuri like kugira ngo uzohore ubona ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Uraza kugirana comment utubwire ibyo tutoba twavuze ku ntara ya Makamba kugira ngo nabyo tuzobibashikirize, hanyuma tuzobibatohoreze, tuzobirondere ko amakuru tubibatohoreze kugira ngo tuzoce tubibashikiriza mu kiganiro tuzobategurira. Hanyuma usabwe no kugira partage kugira ngo ikiganiro cacu gishike kure hashoboka. Murahawe rero ikaze muri buno bwami bwa Pisco Entertainment. Imana ibahezagire, mugire umugisha. Ja, Faith, thank you.